bahari satura amababa. Yes. Nubwo zo kwigwa zasatura inkono zigasatura amasafuriya. Na tiri imbere yirambire n'umurundi wacu turamukunda. Ariko indirimbo yo guhimbaza Imana izoguma iri kwisonga ibihe byose. Amen. Kintu cyumva neza. Yes. Nubwo yokoranya abantu igihumbi kandi bakamugura n'indege. Yes, bakunzi ba Loy TV turamukije twongera tunabana ikaze tubabwira ngo turabakunda cyane. Rero nkuko mubizi ni kwa kundi kandi turabwira ngo turabakunda cyane. Rero kuri micro nkuko mubibona ni Dani Simeo nagarutse. Murabibona turi kumwe n'abantu bakomeye cyane uno munsi kandi ndazi yuko muraza kunezerwa cyane we wahuri hose aho herereye uri ku mashini uri kuri telefone egera telefone yawe wegere mashine yawe utangura urabe hari byinshi ugiye kumva kandi ndazi ugiye kunezerwa cyane. Ego rero je kuri micro mwanyumvise ni Dani Simeo tugiye kwakira n'abandi n'abantu bakuze cyane ntashobora kuvuga mu mazina ko barankuriye aba manager abantu bakomeye cyane babatama bakuze. Reka rero mpere ubamfu bwanje tubabaze mbega muri bande musanzwe mukorika kurongo kunde bariko baradukurikirana bagire ico bumvise kazi. Okay, jewe nitwa J Samson. Ndi muririmbyi nkora igikorwa cy'Imana. Mu cyamake nayo. Kandi ndi Murundi. Yes. Namwe? Nanje nitwa Isayi. Abakunze kuntazira musazi wa Yesu. Nanje sanzwe nkorera Imana mu byo guhimbaza Imana ndi muririmbyi. Ego. Ibisigaye umbaze bikeya. Murakoze. Yes, namwe? Nanje nitwa Niyorugira Jedeo. Nsanzwe ndi muririmbyi arimba indirimbo zo guhimbaza Imana gospel. Ego. Beshi baranze ku ndirimbo ikura ku cavu. Bene yindi vuga bose barakwemera. Na wait. Na hari Imana ariho n'izindi ziriko ziraza n'izindi ubu ziri ku ma YouTube mu mwaka ni byinshi cyane. Murakoze. Okay, merci beaucoup nkuko abigiriye ko ni ikindi kibazo nagomba kwenda ndababajije bose nko bari hamwe twacha kunde umwe wese agenda atubwira indirimbo yiwe mbega yamenyekanye cyane canke se yoba yarakoze muri no minsi yaramenyekanye cyane ariko wayivuze ni wait. Abatazi mu Kirundi mbega wait bisigura iki? Wait bisigura tirindira. Wait your time. Your time is coming. Indira igihe cyawe kandi kiranaha. Yes, kandi kiregereje. Merci beaucoup. Reka namwe mutubwire mbega ni ihe ndirimbo yanyu baramenyekanye cyane mwoba muzi yararabwe n'abantu benshi gakurikirwa n'abantu benshi yo bari yihe? Ndafise indirimbo zitarinye. Mugabo nko kuvuza ati zibiri zitatu hariho Sing for my God bisigura turirimbira Imana. Nkaba nindi yitwa Yesu ni njia. Yesu ni nzira. Nkaba nindi mu ngoro yawe. Mu ngoro icyo ni Kirundi. N'izindi ziriho ziraboneka zose kuri YouTube. Rero unagiye kuri YouTube arashobora kubona ibintu byinshi. Hanyuma ibindi bibazo bironkera haki. Merci beaucoup. Murakoze. Namwe? Okay. Indirimbo novuga ngo wabanze ko keshi n'indirimbo irishura Imana ihindura ibihe. Andira kwita bazimu. Iyo hari kiri maze kugeramo kandi n'abantu benshi barayizi. Yotuma bavuga tujye no muririmbyi twakoze ngayi wacu mu Burundi. Kandi novuga yuko yagiherekezwa n'izindi muhe impundu niwe mwami wenyine aganze hose. Iratabara n'izindi Yesu n'umutabazi vuga ngo Amaria warize Imana yarayabonye. Izo zose ziri kuri YouTube. Ariko kino gihe nyene ibuvuba hari yindi yaze ikoroka kujya kwimvura. Kujya kwamana kabisa ikoroka ariko bavuga ngo umwe wese yakira ibyiwe hari imvura igwa ikagira yigwiriye n'abandi bagirane baca binyegeza mu hantu bashaka imvura. Yes. Hariho wateye ibiharage bagire ko imvura igwa. Iyo rero yaje kuko twanyagiwe n'akavura kameze nka coronavirus. Ariko zanafata umwana mugateka Imana ndayisabe inkuru ririmbo ngo baroremesha imitima y'abantu. Iyo ndirimbo niyo rero bita irukana ingwara z'ibyorezo, irukana ubukene, ubugwayi, coronavirus, ubugumba. Uko ubugumba ni bubi. Iyo rero irikiyafata kirere kuri wowe ugwaye canke kuri wowe ngo biriko biragukekeranya kumengo kwakekanya kumengo ntuzokira canke uzofatwa na coronavirus.
uburundi turakingiwe n'uhoraho icyo cyonyine gusa kirahagije iyo ndirimbo bayisanga kuri YouTube wandika Izayi Rukundo ubuyibonye rero dushyize mu kwizera kabisa iri kiranyenyekera mu bantu kandi bikabigenda neza merci beaucoup hajya bavuze ngo gutazira Izayi musazo wa Yesu notara kuza nawe usarira cyangwa mbarizo yumve katwumviza ati wowe usarira Yes, merci beaucoup. Ni Izayi musazi wa Yesu yababwiye indirimbo iri kiramenyekana muri no minsi kandi ngo yafashe ikirere cyane izikoroka kujya kwa mama y'imvura ni irukana. Yes, merci beaucoup. None tugarageje kuraba ikibazo mushobora kumfasha kwishura mwese muri hano dore kuno mutama mbeka tugagaje kuraba uno munsi indirimbo za profound n'aba bari mu ndimo za profound n'izindi za gospel usanga abantu benshi barahurumbiye indirimbo za profound mbega mubona nibiva kuki kurongo bikunde baririmba indirimbo z'Imana ntibateye imbere nk'aba bari star twumva ngo basa tubibarore n'abandi byo babiva kuki mushobora kumfasha mbe profound ni indirimbo za profound twe ntacyo twababwira kubera twe tuvugana nabo turi kumwe mu nzira imwe so rero kira muntu afata inzira yemeye gufata ntabindi twebwe ibisigaye by'iwacu uko twe turirimbira uhoraho dukurikirwa c'Imana uwafashe indi muhanzuro ujya atari muri ino nzira yacu ntacyo twe twomuhanura mu camake mugabo nahe ni nawe yibuke yuko uhora hariyo munezero ntuhera Satani afise byinshi kandi wibukana n'igihe kurya musozi Satani yarabwiye Yesu ati niwemera kunsenga ndaguha bino bintu byose Yesu nawe yarafise ubwenge yarazi ko ibintu byose ari by'uhoraho ni nko kugerageza guhenda so rero cyo kora cyose wibuka yuko Imana iriho rero kuyisenga nabyo muri hari usanga dushobora kuvuga ati bayisenga mugasanga barayisenga neza so rero ni byiza yuko nimba bayisenga byo byiza muga nta kintu twe bahanura ko kirenze mugabo nabo warakuze barabona bakuze yego murakoze cyane bo ikintu twagomba sorry tutaribagira turafise ya ndirimbo yacu na Izayi Imana ni twayisizemo mugabo nayo turafise indirimbo yitwa Imana urakora ibikomeye iri ku kibuga cha YouTube yandika Izayi Rukundo wandike na J Samson bam mwayikoranye nuno mugabo yakozwe uyu yarazanye icyumviro gikomeye azana icyumviro kivuga ngo Imana ikora ibikomeye abantu bokubwira ko bazogukora ibikomeye bigahera mu nzira ariko Imana ibyayo ntibihera mu nzira birabandanya bikomera kuko nayo ari ikomeye ivuga ati baho urabaho ivuga ati pfa bakuzana bukumpanda mugo umuriro kubwira ati wewe ntubaho ukabandanya ubaho akakubwira ngo tuzopfa ukabandanya uriyo kubera iki iyakuremye irasanga ufise mu biganza byawe nizo gutuma iyo ndirimbo ivuga ngo urakora ibikomeye baturoza gufata ikiri mu nda za mama wacu ariko no munsi turakuze turahari twaragwaye imvunja zanze ndimbimbi uno munsi twambara bukare imeze neza tugahimbaza Imana dusa neza ngo n'ubuntu bw'Imana umida kora ibikomeye yadukuye ahantu muri za Mbaragasa idushira mu gisagara turabayeho nihabwe icubahiro n'abantu bariko baramfasha kumva bumva ko iyo ndirimbo atari yo ku yamaganya si yo kurira ni indirimbo ivuga ngo Imana ikora ibikomeye kuri kintu cyose gikomeye ku buzima bw'iki bw'umwana wawe nabo bakugwanije umenye ko izo gumba gukora ibikomeye Imana hadicubahiro uko no kuri kabisa merci beaucoup ndiko mfashwa nani nafashijwe mu izina rya Yesu gatoya nanje hari ikintu nce nibuka nyumva ibintu bikomeye cyane hari indirimbo nakoze ivuga ikura ku cyabo nta hantu na hamwe Imana itogukura kandi nta naho itogushikana je narabibonye naciye ahantu henshi nkuko yavuze ati bamwe baragwara amavunja oya waragwaya oya je naragwaye ariko wakuriye ahantu nyene kandi ko kuraba ku mano iko waheza hakibazo oya mugaye Imana ejo nagomba ari mu mare kwa ntagoye oya Imana ikora ibikomeye kimwe nagomba mbwira abantu ariko natwumviriza nta hantu na hamwe Imana itogukura
kandi nta namwe itagushikana hakuru kimwe hari indirimbo nace mvuga ivuga ati ndondera kwemerwa n'Imana Imana ikwemeye bose barakwemera kandi maze ukwemera nta nahamwe namwe itagukura hakuru rero shishikara uce bugufi ushire bugufi Imana nimbere imbere ndawe ni heza ni heza cyane wait your time rero merci beaucoup reka dusimbire hano mbega uno munsi ni ikihe kintu nk'abaririmbyi barimba indirimbo z'Imana ubona bakwiriye gukora cyangwa se dukwiye gukora kuko batera imbere jewe icyambere hariho byinshi byo gukora murimo w'Imana ni gisata kinini gose gifise ibintu byinshi byo gukora twebwe twasenge mu mashengero rero uko biri kose ibyo twakora byose turacakeneye amashengero turacakeneye amashengero kubera yari kumwe natwe uno murimo w'Imana uroroha gose kandi nabene n'amashengero barorohewe hari abaza gusenga baje kumviriza indirimbo hari wakijijwe yumviriza ururirimbo hari wahindutse yumviriza ururirimbo so rero twe dufise byinshi byo gukora ariko turacakeneye abaturetse babe happy yacu sio kubera tuza tufise tugezeho tugeze Imana idushikanyeho tugeze bavuga ati bo bakabona yo kumenga turabarenge bo baracaturengeye kubera no batuvyaye bani bo batubatije no batwigisha ijambo ry'Imana none musi twabarenga gute ahubwo turabashaka baze kugira no murimo w'Imana ubashe koroha natwe turonke ico gukora kubera turi kumwe nabo kokora byinshi twohindura imitima y'abantu benshi hari abagwa hari abafise ingwara zitandukanye hari ibisigo bikunkumura buri munsi hari amavunja kubita yo atari n'amavunja asanzwe usanga n'ayibisigo amavunja y'ibisigo yo mu buryo bw'intwe hari abagwa ingwara yo kutumva rero kuvuga ngo bahindura gute goca nkora yo bahindura gute tutagiye turi benshi ndashobora kugenda ndubwo rero nk'abahindura ariko mugabo mpejeje kubahindura nkeneye kumenya n'abatumva baguma bafashwa buri munsi rero cyo tubavuga amashengero turacakeneye cyangwa amakanisa yose yumva yo kuvuga ijambo ry'Imana turacakeneye yaze dukorana ibikorwa natwe twifuza gukorana nabo rero bamenye yuko twebwe ntitwihaye akazi twaragahawe n'Imana mu ncamake n'ibyo aho niyo nohereza yes Isayi umusazi wa Yesu reka ndamugaruka ko mbega ni gari muwa mwaratanguye ikikorwa cyo kuririmba indirimbo z'Imana natangiye kuririmba hari muri 2012 ariko icyo gihe cyanafatirwa n'ibikorwa Mana nari ku mwaka wose urahera ndabifata umengo nibisanzwe aho niho watangiye kubasiriye cyangwa kurimba bihereye imbere yabo kuririmba natanguriye mu makanisa mu ishengero ryandeze benshi bakunda kwimenya mu Nyamakamba hari muri 2012 nyene oya dukuvuga yuko burya ingabire yatangiye kuza nkiri umwana muto nuko rero twabishaka zona kuze nkunda kuririmba nkunda kuvuza ingoma akabido ndudagura nabona ikigere nisinzi ko abantu bazi ikintu cy'ikigereni nimere cya kintu bakuramo makoto sasa bakagitobura ukagura umukizegeze rero ntakunda kubyina nakunda kandi no kumviza indirimbo cyane z'abandi baririmbyi nkaryoherwa cyane kandi nkahimbaga rero niho nagisangamo natanguye ndongora kurari bangira umukuru wa kurari narimviza imyaka 10 icyo gihe nkiri umwana muto bambuga ndi mukuru wa korali biraduga mpaka sanga ngeze mu myaka 200 hose sanga ibyo byose byagize byagiye biraza aho nagenda hose nagomba nitwa umuririmbyi mwishengero nkavuza gitari nkavuza piano ijyangoma y'amaguru gatumba narahabaye hamwe n'abavyeyi banyibarutse hose nakora ibikorwa by'Imana byo gukora byo kuririmba rero ishure nagize nonge nagiye ingozi inohe ibujumbura ino nize mu mwanya muto ariko ingozi niho nafashe umwanya uhagisha rero niho novuga ngo iyo ngabiri yagiye gumiduga numvise indirimbo nashobora kuguma zowe naho nabaniko ndakurira igikorwa nashobora kuguma ntamba ndumuka mengo n'umusazi buri kintu kugira ngo kizokubemo umanza guciyumvamo nawe rero kubira ibyo ndangwa byo biza nanze cyasanga rero nabaye iki umuririmbye gutanga gusohora ururimo rumwe yes niye ndirimbo ya mbere waratanguye kuri natanguye kundi bivuga ngo yishura kugiye okay merci beaucoup murakoze reka dusimbire ngaha mbega namwe ni hehe kure cyane mwamwifuza gushika muri kino gihe cye mu bisanzwe ico nifuza
mu bikorwa byose nkora nifuza kwemerwa n'Imana nico gikuru nayo ibindi byose nubusa hari indirimbo mperuka gukora ubunya Eric Raja kuri YouTube ivuga ati ntiwibagire kuko abantu benshi urashobora guhezagirwa ikagukura hahandi nyene twavuga wamara gushika mu butunzi baca wibagira Imana yagukura iyo ndirimbo rero mperuka kuyikora nanje iramfasha ndibuka aho Imana yankuye icyo nasabye rero nico kwama ndi mu kuboko kw'Imana hariho n'iyindi ivuga ati hari Imana idasuzugurika niyo Mana twitaye uri mu bibazo iragukurayo wa mu ngorane ukagukurayo waja mu bitaro ugakira mbe ndabuze n'ukuntu bivuga kubera urukundo rw'Imana rurarera uragwara ukaja bose bakavuga ati uwo muntu twamuhevye ariko Imana ikagukura ikagukurayo rero icyo nifuza ni kwigumira mu buntu bw'Imana ibindi byose bize ari nk'inyongera sinze nibagiraho Imana yankuye. Merci beaucoup murakoze. Reka ngaruke ngaha mbega cengerageje kuraba n'amaso yanje umenga kuma amajwi asumira mugaragara nkaho menga mwari muherutse kuboneka muri kino gihugu cy'u Burundi mbona musa nkaho menga muje vuba eske byo bari byo cyane uko bivuze ntubushije cyane mu Burundi sindahaba gose ni muhira igihugu cyambyaye ariko nkorera muri Amerika rero kenshi na kenshi mwaka namanza atari gake namanza mugabo sindi ngaho mwanya ku mwanya sindi mu Burundi mwanya ku mwanya ndasohoka nkagaruka nuko nabindi. Yes, merci beaucoup. None kuno musi mwaje canke se muri no misi muri no hoba hari ikintu gishasha mwa muri ko murategurira abarundi canke se isi yose canke se abantu basanzwe bakurikirana banezerezwa n'indirimbo zanyu nta bintu bishasha mwa muri ko murabategura kuko nde bariko baradukurikirana kuri Roy TV bumva ati burya hariyo bishasha jewe kuri jewe muno mwaka nta kintu gishasha nabateguriye gikomeye ariko naje kubatembera naje kubatemberera bifuza kumbona ndaboneka barashobora kubona umushinga nawe wanje izainga ashobora kubona izayi barashobora kubona frere bwa ndaje gutembera kugira ndabamenye nabo bamenye reka ntibanzi batanzi ubu niryo zina Jay Samson bagiye bwa mbere hari n'abatarabona kumbura bataramenya yuko mfise ikibuga cha YouTube bataramenya yuko mfise indirimbo zirenga zigomba gushika 40 tamenya ko maze gukora ibiteramo birenga 8 10 so harimo batabizi ibyo bintu so rero caje kwanza tumenyane temberanire shike makanisa yo bifuza yuko no hashika bakabona ico Imana yasize muri jewe hanyuma bagaheza nabo bakaba ambassadeur beza bakubwira abandi ati uno numuririmbi ikiri muri nyene yihamagaye ahubwo yarahamagaye none hariho bibiri urashobora kuyihamagara cyangwa uhamagagwa n'Imana rero uhamagawe n'Imana iyo ashike ahakora igikorwa cy'Imana baramenya na wihamagaye ashike hakora igikorwa cy'Imana na nyene mucamaka n'ibyo yaje gutembera tumenyane turamukanye na wewe ndagwaye kaze wifuza kumenya nta kibazo ushaka kumubona umushinga nawe ushaka kumubona ujya ushaka kubona wewe nivyo mucamaka. Merci beaucoup. Nefisa kandi kazo nagomba kubabaza mbega uno munsi mugerageje kuraba impano ziri mu mashengero ni nyinshi mbega kwizo mpano dusanzwe ziri mu mashengero ariko kenshi ahantu henshi usanga zitseko ziragaragara mbega nikicoko wakugunde izo mpano zije kumugaragara je nibazana kuba umwanya kandi kindi ndovuga tabarongoye ibisata by'amashengero bajya pastor bakuru barakwiriye kwiyumvira kure yego ndabizi yuko nahene bariyumvira kure ntibantahure nabi ngo niyumvira kure no bariyumvira kure mugabo uko imyaka ihinduka ibintu birahinduka kandi ikanisa n'iryo vyara ikanisa n'iryo vyara na yibaza ikibazo je ndumuririmbyi nkomere abandetse aho bari biyumva gute yego n'ubu ndiko ndabashimira mvuga ati mwarakoze kubona mwarampaye umwanya murasunika mvuga ati genda ukora igikorwa cy'Imana biyumva gute ho bari n'umunezero udasanzwe rero kubera mu makanisa hari impano nyinshi
amashengero agenda amenya abonye umuririmbo abonye umwana canke intama ifise ikintu bayifate mu mugongo ari umuvuga butumwa bamuha umwanya avuga ubutumwa biciye mu ndirimbo bamuha umwanya aririmba binashika bamufashe n'amahera aje muri studio binashika bamutware no ku bibuga nguruka bumenyi bamuba kubera iyo azoguma agenda azoguma ashinga intaye byagwa ahanaka rero abantu bamubonye bifuza kuja hajya ahantu kumenya ibikorwa bikoreka hajya kubera niko navuze ati nta nzu idakuza inkumi nta nzu idakuza inkumi rero nimba hari abakobwa batandatu mu nzu cyangwa hari abasore batandatu mu nzu batarasohoka umva iyo nzu yuko Kumbukana bazimu babara cyo ngara barozi nabyo ni ibintu byo gushiranga bitaraza kwitubwira so rero ivyo byo kuvuga yuko amashengero ikintu nyamukuru yokora ni gutanga umwanya no kuraba kure bakaraba impano ziri muri ryo shengero ntibigongere kubera si byiza ko twigishanya twebwe nyene twe tugenda kurondera intama tugenda kurondera bajya ubabwira Yesu ngavyo bajye bisigo byamaze kuzitira yana matwi yarazivye no gukuru gushuranyene na hene kugumako barabyo rero bata izo ikintu nyamukuru no gutanga umwanya bakaraba ninda afise imana yo kuririmba bakamuha umwanya atafise ubushobozi bimugoragora bakamutwara muri studio genda ukubera wewe urishame rya rero agiye hari yazogenda azoguma ba ambassadeur w'iryo kanisa hari n'abazoba bavuye mu mahanga bavuga twarabonye umuririmbyi akomeye avuka ngaha bakaza kwiga ibindi bishasha kandi n'abana basenga ngaho abajya abana bato ba Sunday school bavuga ati barabonye umuririmbyi ararimba neza ndaje ngoma nzobe ngawe none wewe uvuga ati nzobe nkanaka utigeze umbona ava ngaho kubera kuravya makwaya 90% ikwaya ariyo yose 90% irapfa haheze imyaka runaka irapfa akavuka iyindi muga muririmbyi umwe arashobora kugenda imyaka 40 ari umuririmbyi aririmba ashika byara abanda kuko twese twaririmbye ariko twabonye abandi rero twababonye kukwera amashengero yabarekuye ndaza karoro nko muri Tanzania bararekura baririmbye twebwe uko gifite abarekura so rero abashengero iwacu ndabasabe baraba impano zirimo babonye impano irimo y'umuririmbyi bakabona impano y'umuvuga butumwa bamufate mu gongo ntibavuye ngo tumufashe mu gongo ngazoca tuvako ngazoca dukengera nzanye umuntu agukengera no ko amufashije kuri gukengera utamfashije kuko yararogera igihe akwibuka avuga ati yamara uko nambari koti rikansumbiga ikiriza ndafize umuntu yatumye nambara rino koti aniye nta utibuki bavuye na byogenda gute rero gikuru no gukora ico kintu ciza ukimana duhawe umwanya amashengero arabe ivyo bintu batanga umwanya ku mpano ziri mu makanisa kandi none batazihaye izo mpano zose ziri mu mashengero nk'abana bakiri bato bakino gihe amateknoloji yamaze kuyongera bafise ubwenge bwo gukoresha ama smartphone n'ibindi batabahaye umwanya nibo bajya bagenda kuririmba indirimbo zinsi niho bajya bagenda mu byinsi bagataka kuvuga ngo abana bacu bazimiye none mu kanisa baje ntibaririmba nta bobo indirimbo bumvirinza nubwo ninuze ni umurongo umwe gusa nimba arizo gusenga gusa tuvuga ati za kuabudu na asohoke hanze umva ku babanyi muziki uvuzwa avuga none ki wacu atabaririmba barimba nkuko vuga yuko twe tutari mu mwemure so rero impera n'imperuka agiye gusumburuka nagaruka rero tubareke abana zijya mpano zirimo bazirere bazisohore bamaze kuzisohora nta muntu yoyimvira kuva mu kanisa akavuga ati ngo sinongo sinere gusengana no kubera ninko navuze ati barekuru babaha umwanya abari makanisa barongo y'amashengero barabizo mpano ziri ngaho bazigumbatire baba support bamaze gusupport ibikorwa by'Imana bizoba byoroshe kuri ikindi kintu kandi none jambo ry'Imana ni docteur akomeye na soko none ni docteur akomeye kuko ntirishobora kukuriza rikuriza ku kintu kiri ku mutima wowe wakoze cyangwa wifuza guhindura kandi rakuvura ugakiruka bamuziba uwo umuhungu yambaye ikoti nk'uko isuti nk'uko cyangwa abantu bambaye ishati nubwo ngo nta bibazo ducamo turabicamwe ariko kubera ijambo ry'Imana riri muri twebwe uko tubonye buri munsi turi bashasha Yes, merci beaucoup. Dekanje kwa Izayi gato simbireho gatoya. Mbega inyuma yaho ijya ndirimbo yanyu yamamaye irukana mbega mwiyumvise gute? Okay. Nuko ntanguriye kumbaza kuyirukana ahubwo kumbaza ati mbega imbere yaho izo ndirimbo watanga kugisohora kuko twavuye mu ishengero imbere yaho ninze mu studio byabande bizemera yego
ntaco na kimwe murakigira singosoye ariko niwe wari kumbaza ndazi gutagwaye amatwi nagomba nshimire abantu bari kwatwumviriza kuko mwebwe muri ko murakora ihoho gikomeye gituma ubutumwa bugera kure n'abaririmbyi bazahabona hari abandi umengo buganiye mu kabati kandi bafise ingabire mugo barabuze abagirante ababatera intege barabuze uwo bashigikira barabuze ico baterura kuko unasanze ku isi yose hakora amahera ariko inyuma y'amahera hari imana ishira umuntu ahabona aho abantu babona kumenya nawe yoza sizi ko tumva neza bisigure ngo nubwo abasani babajya baririmba za satura babuye ariko arabyumva hari satura amababa nubwo zo kwigwa za satura inkono zigasatura amasafuriya na tiri imbere yirambire n'umurundi wacu cyamukunda ariko indirimbo yo guhimbaza Imana izoguma iri kwisonga ibihe byose amen kizo kintu tumva neza nubwo yokoranya abantu igihumbi kandi bakamugura n'indege imodoka nziza ntivuga ubutumwa ariko ivuga ubutumwa bivaye n'ikiza wayikoresheje ukiri ku isi sinzi kizo kintu tumva neza nimba rero iyo ndirimbo nayisohoye nakwishyuye neza uvuze ngo mbega ngo ubu ngubibona gute zewe sindabibona ahubwo Imana niyo kirabona ari kiragera n'imitima y'abantu kirafasha icyo kintu tumva neza nakwishyuye neza mbaza ikindi kibazo nashaka saka mutwe ko ngorosheze igihe mwabura borosa ndari matwe cyari hiroje mbega nibiye ibintu bishasha mwa muri ko murategura abasanzwe babakurikira bumviza n'indimbo zanyu okay bishasha no kuvuga ngo vuba nzogira igiteramo cyo gusha ku mugaragaro iyo ndirimbo nizo biri kwisonga hamwe izo reka ndindira bo mushasha kandi nkashimira abantu bose bagiye baramfata mu gongo hari umuntu agusengera akaruta waguhaye amahera 5,000 cyangwa 10 burya no gusengeye abagushigikiye rero uyu nawe ndamwemera cyane ko ni mutama wanje ndamubaha atuye mu gihugu cya Amerika kandi ntashobora kwibagira Burundi rero nawe yaragize ingufu kugira ngo izi ndirimbo ndi kunkora zibanezegera kure yakoresheje uburyo yongera akoresha n'uburyo bwo kuzaplataza gino hino mugo ngaha mu Burundi uzosanga abantu baplataza ibintu byo hanze gusa ntibakunda ivy'iwabo nzikizo kintu cyumva naye akaruta uko turavuga hano ikiganiro ashaka kibona ntakimukire mugenzi we mugabo yabone cyakorekeye mu Rwanda akaza kirungikira mugenzi we cyane mu Rwanda ritubana ariko bakunda ivyabo cyane kandi babiha agaciro niyo mpamvu bagoma batera imbere mugabo kubera Burundi ariko turaha agaciro ibyacu ibi byacu biguma mengo birugaraniye mu kabati byasaba yuko rero umupasi urabonye igikorwa cy'umuririmbyi agiplataza nawe akagitanga kandi akagishigikira icyo gihe bicarizana imbaraga zikomeye rero icyo novuga kimwe nuko twebwe tugiye kubahindurira impinduro niyi tugiye gukora nk'abazopfezo utumviriza uzogisanga aho uzogenda hose nk'ubu buhinga mwakoresheje uri kwagenda ku rubuga ututubona reka rero Imana yiyamarire mamariza ibikorwa byayo abantu baha kubyamamaza bazabisanga aho bazogenda hose bisigure ngo iby'Imana ntibipfaka vuba renda gutegura igiteramo tuzokomeza tuganire tubimenyesha abarundi biwacu kandi ze nkunda Burundi nkunda n'umukuru w'igihugu nkunda n'igihugu kandi nkunda n'umurundi sinzi kizo kintu cyumva neza yo wasi indongozi nawe ntubura umurundi kuko indongozi zizaho kubera iki Imana nta ndongozi butapfa ku Mana nta n'umuririmbyi yihagurutsa adahagurukijwe n'Imana kunda umuririmbyi ukunde n'igihugu sinzi kizo kintu cyumva neza rero nibadufashe badushigikire apara kuvuga ngo urumva ngo muririmbe intugu zikaza zikakukubita ibirato bikahatarukira ari gihe uza kuririmba ukava utana mabye kandi cyo mugabo batumira umunyarwanda akaza n'indege cyangwa batumira umunyatanzania cyangwa umuvuye Kenya akaza nk'ubu nta muntu azinyene yazo sawa rero nashaka guhera kuri mwebwe mubikore bino bikorwa mwivye inyuma Imana izobigirane Imana izobibahembera sisawa none cameraman abandanya kanwa neza amaso ndayasengera hazogwa nizira ryande nawe
imaboko yawe n'imbaraga zizoguma ari zose shiramo ibikorwa by'Imana mu bishime ingufu aba bantu mubahe ubutumwa bwinshi biciye kuri urubuga mbe bayita nde Loy TV Loy isize ko lo cyangwa lo ni lovio ni kuvuga ngo upendo urukundo yes ari mu rigeze komba ati mbega ntuze ururimi niki nabwiye tururimi bagwitira rangi mu gifaransa soko none na rangi mugabe y'urukoresheje nabi bisa kwitwirangi kubera iki wamisha rangi mu bantu ekura bacafuza wewe kandi byasaba kugendera mu ruzi yes rero ndahejeje negurita mu vuba tugira ngo sigere ku mugaragaro izo ndirimbo abakunzi bakunda ibikorwa by'Imana bazoza abatazoba babikundira bo bazoreka ariko cyo bahamagarira ni bose bazoze bazi Imana rero ibambezegere cyane vuba tuzozishira ku mugaragaro izo ndirimbo kugira ngo abatari bazibone bazozironke bizofasha murakoze cyane namwe murakoze okay nakayema kajambo mushaka kubwira abariko baradukurikirana turabakunda turabakunda cyane kandi tubasabe baze barahanirana bino bikorwa nkuko nshuti yanje gari karabibabwira turabakunda kandi tubafitiye byinshi uko muzoguma mu bihanirana ibyo bikorwa nibyo niho tuzoguma turonka inkomezi zo kubazanira ibindi ukubera twifuza ibyo dukora yuko byo bashikira rero ibyo dukoze yuko tutabona yuko bibashikira kandi nabo babiparataje niko parataje sharing babihanirana biraduca intege ucumenga turiko turakora ibintu abantu batabona kandi turabizi yuko bafise amatelefone meza barakoresha ama WhatsApp barakoresha ama Instagram barakoresha ama YouTube ama mega baraheza kuriko ukoreshe imega y'ibihumbi 4 uri kuraba umupira guhera mu ntango gushika mu mpera urashobora kugaburamo kabiri urashobora kugaburamo kabiri nimba ari minota 40 y'umupira 20 y'ijambo ry'Imana ntacu utaye kujya ko umuntu ateye ibiharagi azi yuko azoyimbura ikintu so twebwe hari ahantu tudashobora gushika mugamwe muri ko muratwumviriza mushobora gushika harimo abantu tutashobora gushikira kubabwira ati ngiki gigo twagisohoye mwebwe muri ko muradukurikirana mushobora mukoresheje isimu nyene mufise kuko no kuronka iyo simu hari udashobora kubimenya ni Imana yaguhaye inkomezi zo kutagwara urakora uraronka amahera uragura iyo simu hari abagwaye badafise iyo telefone rero ifashe no kuyishimirwa igikorwa cy'Imana nk'iki ubaha abandi ubatumira ati none umukozi w'Imana karakora neza hanira n'abandi so magadonge dusheme izindi ngomezi kwe kwaheje kubisohora amadu fati izindi ngomezi zo kubibemeza ati bitange ucumenga naho dufise ingwara zo kutumva yo kugwara agatoya tubamenyesha yuko ibitigo turakora by'akamaro isawa hakumara umwanya uganizwa n'umuhungu gutesha umwanya wa mukobwa we umara umwanya wumviriza kino biganiro no gushigikira abaririmbyi kugira ngo twumve mbega ubutumwa buriko buragira hehe nararirimbye indirimbo ivuga ngo muhe impundu umwami wenyene aganze hose yari yo gushimira Imana bivanye n'ibihe twaciyemo twebwe abarundi iyo irazwi ariko niwo yimenye utayirondeye bayita muhe impundu genda kuri YouTube ucuyibona indirimbo yaririmba ivuga yo gushimira Imana ingene yazigamye Burundi n'abarundi igihe twaciyemo murakizi ese no gisubirako mugabo iyo numva bo yumviriza bakabona hatugeze ikindi naco amasengesho uhera kuri wewe abemeshe nabega biko twumviriza amasengesho abemeshe kuko arakana bavuze ngo nta muntu azumunsi niki nisaha Imana tuyirondere ubunye tukiriho turirimbire ubunye tukiriho dukundane ubunye tukiriho turirimbe ubunye tukiriho nimo bazibindi ishambya mimi yes Okay, merci beaucoup bakunzi ba Loy TV turashimiye cyane mwabonye burya byari ibintu bidasanzwe twari kumwe n'ibihangange ngaha kandi byari ibintu byiza cyane kandi bimeze neza turabashimiye cyane ariko ngira ngo umutama hano icyo nagomba kongera ko kubera rano twohura hacimisi twebwe kubaririmbye hari ikintu kimwe nipfuza yuko kubatwumviriza bose kubera ubutwumviriza ntuzi ninde nayicaye nahagaze na kwa uno kwa kino kuba cy'Imana mwene wacu avuze ati tusaba yuko abantu bogiha agaciro kubera twe turagiha agaciro gakomeye cyo gituma turari joro n'umutaga turiko turarondera ikintu
dusaba Imana duha ijambo bashobora kumva. Umuririmbyi si byiza yuko atumiwe akora mu mufuko. Si byiza ko agiye kuririmba ahantu bahezagirwa ati genda amahoro. Kubera ibyo akora byose abikoresha uburyo. So rero kubwira azogaruke cyangwa muzoga mubona ibintu ni kubera arakora mu mufuko. Nawe wamutumiye gukora mu mufuko si icyaha. Kubera na Bibiliya kugira udishikire ntiyaje n'amaguru. Yaruriye indege kandi yuriye indege iri witike. So rero kugira umuririmbyi avya bashobore gushika nuko bisigura yuko umuntu umutumiye umuririmbyi menya kaye gaciro kumuririmbyi kumenya gaciro kumuririmbyi ikintu gikomeye no kumenya azoza gute sibyo kuvuga ngo politike ngo yirihire ngushike nganda yigusubiza wowe amaze imbere yo kumutumira wari uzi cyamazi kuko gutomutumira amahero kamwizera yitike hanyuma kukwera sikuvuga ngabuze ibindi bikorwa arashobora kuba yarose ubutumire bushika 16 akabuheba bwose akababwira ati mfise ibindi bikorwa azi wawe hanyuma akaca yirira itike ashiki wawe agaheza kuririmba akava ngaho zijya mpuzu yari yambaye zinuka icyuya so zinuka icyuya hanyuma akavaho ntani sabuni yo kuzakomesa zijya mpuzu none tuvuga ati nkano ndagiye kuririmba nkoresheje 5,000 byo kugenda hanyuma tukatanga 5 totale ni 10,000 uvuga yuko kweri shengero ryo bora amahera nukurenza ko basi ni 50,000 ugaza batanga 50,000 buri munsi oya kuririmba ururirimbo kugira ngo ururirimbo bagumve rugosoye ni ruri munsi y'iraki 1,000 so kono iyo ivana studio yari ivana studio ago studio nga iwacu ni desamire uravyumva ya audio uravyumva umupiga hajira mujana anaho niyo desamire ni studio y'umukozi w'imanye nk'aba kina Claude bakina nde baradufata neza ni kuvuga yuko iki ariko aravuga ni ikintu gikomeye ikintu kizima ntabwo mwijoro uba wajyanye Imana ikakubwira ati genda muri ya shengero ariko nimba bakurondeye bakaba bazi ko bama bahagacira abandi bo hanze nawe murundi nibakaguhe kandi nanoneho niyo bagaruka bakavuga yuko twego baririmbye turishima twego baririmbye dushira amahera imbere nidushira amahera imbere wowe urantelefone uvuza ati je Samson je mfise igikorane nifuza uzoze kuririmba indirimbo zingahe zine okay hariho ushobora gukenera abadanseri bazokenera kwambara bazofasha ndabita abadanseri mbwa nabafasha kiya gikorwa ujya murimo kugira nzokore neza nje nkakora nabi uraba utangwa kuvuga iyo tukamenya ntitumutumire kuko ntaco yakoze uravyumva ariko nje nateguye ibintu biryoshye icyo gikorwa cy'Imana kirangurika amahoro rero abaririmbyi bavaze basice kujya ntuze ijya strategy yo kuvuga je utantumiye utampaye iraki zibiri je sinzi 200 je sinza hanyuma aba baje bagutumiye canka barongozi bariho bose b'amashengero bakaca bibaja hejuru abaririmbyi asigaye bishima ni kubera iyo mu telefone utamubwira utagira ko rimwe na rimwe urantelefone je Samson ndafise igikorana okay bimeze gute ubara wumvise iryo jambo bimeze gute bisigura itike ni sabuni rero bisigura unerefone je Samson mfise igikorane hana nifuza yuko washika bisigura yuko okay itike turayifise n'agasabuni kawe kirakiza 2 canke 200 nta rindi jambo uzumva ku muririmbyi atazokubwira ridahuye na rindira ndabe umwanya wanje ukuntu hagaze nta nibindi muzoyongera kugirane kumwe ariko hagezeho mu telefone ati uraza ukaca wugariraho nyene wewe baza je yuko noza naho no banda yafise mugabo kweri duhezagirana ubwo ntuzoza kumpezagira ntakiriho mpezagira nkiriho ntuzoza kuntera intege zo kuvuga ati nsubire muri studio mpaka nze gusaba ati ati ndasavye umukozi w'Imana ati nayabuze amahera njana muri studio na maze amezi 6 nasohoye ururirimbo muzovuga ngo abahungu yazimye ngo ntabona bya bindi mugani mumenye yuko situation acamwo kugira bya bintu bizima mu bibone yuko bikomeye rero bakozi mwese mutumva amashengero mwese mutumva muri ko muradutekera ugatumira umuririmbyi gira ko amajambo yose ntuyace ku ruhande ngiki uramuhamagaye haro izayi rukundo nipfuza uzobe ku giteramo canje canke mwene wacu ngaha nipfuza uzobe ku giteramo canje tukizokora itariki nizi nihe igitega nihe marambya nihe ngozi okay turafise ubusafiri kugenda marambya no kugaruka ni 200 biriho
aho uburyamo turabufise kandi rero muririmbyi aryamye habi naharirimba nabi ivyo bintu nabo babimenye aryamye nabi aririmba nabi nuvuga ngo aryama ngo abaryamye mu mpemu gusa n'umubiri uraruha ubwo yaravyushe yarushe niwibaze ngo arazokora ibintu na bimwe ukamugaburira nabi naho ntakora igikorwa ciza ni kujya ku pastor wamugaburiye nabi uko abari kuvuga ijambo ry'Imana harya hagaze kuri karantuze podium aguma yibuka icyo harawe icyo amugaburiye rero rijya jambo riraburi inkomezi kuko era nuko ujya mu mwuka nuko ubunezerewe ntushobora kujya mu mwuka ubabaye cyo nikiba kiraba izaye nikibaho nta mwuka ushobora kwinjiramo ufise ubabare mu mutima aka kazambo duheza abandi kavuga ngo umudayimoni wa mbere wari kuranyumviriza inzara no w'inzara barakunda gufata akajambo kamwe bakaba ari kongera baparataza hirya no hino ngo bavuze ngo ntakore mata amahera ofisi oya Imana nitanga byose kandi nujya zoba bivuga ngo reka avuga amahera nzoca namubaza ati wowe utunzwe n'iki wambara baguhaye impuzu za gusa wahubaye ni kuri gusa byose ni kuri gusa inzara umudayimoni nuwabona umuntu aze ngo senge dayimoni za nkubisi muzo maze wariye uramanza umufashe ikintu cyo gufungura umanza umufashe umwazo atakindi kaza afise hari igihe umuntu atabagara bivaye n'ubuzima ipepo zikamuhunda neza zikamukubita kubera iki yazonze niko ndumva neza ibibazo by'inzara ibibazo by'ubukene byamukubise yakubiswe sasa katazo ukabona reka zunguza umutwe wazibaza ati mwaze muvahe twaze tuva kwanaka kubera iki zagukubise kubera iki waburaniwe ese none inzara ni mbi Imana izana amafaranga mu mifuko y'abantu nicyo gituma umukuru w'igihugu nyakubahwa umuvyeyi wacu yavuze ngo umufuko ugenda niki ikintu umufuko ngugire ngo amafaranga kandi ngo n'umunwa wamuronka ikintu ufungura ndamwemera mutaba aho yavuze muri komeye rero ntushobora kugenda atakintu ufise jedewo uyu muririmbi icakura yamaho kazi kiyo kameze yose ndamaze kubona akoresha miliyoni 3 zewe ndamaze kubyibonera muri zindirimbo gisawa mugabo gatubona umuntu yamutumiye ngo hano ngo uririmbe ikora yitwara iminsi 3 ntiyakoze kakazi yazo ugakora mugabo atamubwira ngo genda Imana guhezagire gisawa hari gihe acha yibaza ati yatumiye umumayibo kandi yatumiye umuntu afise iki akazi nimba koko twohana gaciro n'igi gikorwa urasaba kuvuga ati iki agaciro kandagahe uyu muririmbyi natumiye atagusaba ntidusegerereze mugaba kamenya ati agaciro naka rero umudayimoni w'inzara tuzokubita duhereye mu bikorwa dukora kandi nabanye badutumira nabo bawirukanye siko none ntibishonze uyu munsi nawe utavuze zo dukora ukwezi turaronka ndetse no kubuze ku munsi nitubura iki kitubisha mugabo cyo turabibumbisha kugira ngo baha agaciro kino gikorwa iyo gusipose urasaba gusoma kandi karirimbo uko wamaze ubutumwa nibyo rero kandi nabo babonye ibikorwa by'Imana biri gukoreka usenga haje udasenga haje ijambo ry'Imana n'ijambo ry'Imana nisigura ngo bikanisa nakane bavuga ijambo ry'Imana kuruta abandi amajambo naryo nyene Bibiliya ni imwe nturindirwe gutumigwa usenga ku ikanisa runaka ukumva ku ikanisa runaka baravuze igikorane wewe genda usenge hari nabandi gabazibira abantu bagende gusenga bumvise ngo kwanaka ngo hari igikorane abwira uhonyoyeyo hariya tuca tuguca ariko agiye gusenga Imana agiye kukirika agiye gusenga kandi agiyeyo agaruce avuga amakuru meza yaronse hari so rero ibintu n'ubwo bumwe bwo guhanirana bwo gusenga bwo kugenda gushika ku bandi birafasha uyu ikanisa senga mu ntaryo wisenga muri ndende uvuze ngo ntajuze uragwaye ikibazo cyo kudatanga twari turi kumwe ndagoma manzana arari abo wagiye bagizina ndagoma manzana bahakarore ndagoma manzana bahakarore wagiye bagizina ariko urarize ndagoma manzana bahakarore uko ntibashikiye hati wewe woravye je no ravye kanisa usengamo cyangwa ukaraba kanisa sengamo tuba twicaye hamwe kandi no vuze ati ngurikirane byo pastor wanje ambwira ati ntukagendane nuriya ntakagendane nuriya tuba twicaye hamwe tuba twicaye hamwe na mwene wacu ngati tuba twicaye hamwe bamita jedeo tuba twicaranye ariko kukubera ari urukundo rwose duhuzwa n'urukundo rujya Yesu yavuze ati mukundane rujya kwandika muri Bibiliya igikorwa cy'Imana kiratworohera gutwara kubera iyo tuva hose mugaduhuriye hamwe tugakora no murimo amadayimoni ndibaza katahara n'amadayimoni n'amademons mucyongereza naho rirakomeye sawa nuko ko mubandanya bari bahezegire cyane merci nawe ko twumviriza Imana bahezegire ntibavuga ngo turi impunzi z'amahira twavuze ko
buri gikorwa cyose Wumvise imvo. gikoreshwa n'amafaranga ntitwavuze yuko ibintu byose ari byagusa indirimbo gusogora amahera bikwari bitegurwa n'amahera byose twabikora by'amahera plasma n'amahera kurya n'amahera kuryama n'amahera kudusengera ntituvyase kandi byo kutubwira ati genda Imana iguhezagire ntituvyase mugabo ntumbarire genda Imana imhezagire shonje nawe utampeza oya worimbwira uzi yuko udafise ndabitaho mugabo bifise kandi ya Imana yaraguhezagiye ndagutembere hanyuma ndaje ndakoze kijya gikorwa gomba nkore amucumbarira ati Imana iguhezagire ngende aba bantu babaho indirimbo vuba igiye gusohoka ivuga ngo gira abagenzi babiri canke batatu bonyene bingira bakamaro ku buzima bwawe hako wuzuza kate sima abantu benshi ariko wagira ikibazo ntagire n'ugukemurira ikintu na kimwe abo sakubihose kuko ntacyo bamaze ku buzima bwawe naho bitane no kuba muvuka n'abantu batatu bagatera imbere nuko bakakoma baryoherwa yuko mwene wabo yokura ikiyedi barya ntibamuvukana utuvuga ati Mana sinzi abo wampaye rero batatu cyangwa babiri bakaba naho ubwire babiri cyangwa batatu nuko bakamaro ku buzima nicyo gituma Yesu yaramucuma umwe ubundi agaca muringana ko yari yababonye ko bose arabashinga bamwe nico ni nabasabiye abagenzi bazima rero Imana turabashimiye cyane bakunzi ba bande ba Roy TV bakunzi ba Roy TV bane mukurikirana nimba ari kagakengeri mukubite kajya ni surprise ni surprise hajya hose muze mubonyeze amakomenti abigisigaye muheza gishaka gatoya rero nanje sharinga byose no musi nanezerewe cyane mugana ashimye kuvuga amajambo makeya amazina ndibaza ndasubira ndababwira amazina yanjye nitwa Niyo Rugira Jedeo nkuko nari nabivuze ugiye kuri YouTube ukandika Niyo Rugira Jedeo ucubona ibikorwa vyiwe bijanye n'indirimbo waja no kuri Facebook nyene ukandika Niyo Rugira Jedeo ucubibona no kuri page nyene handitse Niyo Rugira Jedeo hama ico ndiko ubu naho ngoma mbanshimire abantu badufasha kuko nabonye ubunye baradufasha naho umwe yavuze ati abo mu Rwanda barakunda igikorwa cyabo gusumbya mu Burundi ubu no mu Burundi biriko biraza ahubwo rusabongeze twasaba kugira ngo umuntu abahaye link wewe ukira ukumva nyene ukwiye kuyiha uwundi ukoresha ako kanya uyiha uwundi indirimbo wigeze ku ntacyo bitwara nta na kimwe ntacyo bitwaye kabisa kandi umuvuze ijambo ry'Imana ubu dufashije kuvuga ijambo ry'Imana ufashije wa undi yaja muri studio umwe yatangura indirimbo akayikora akayikompoza akatanga n'uburyo bwiwe akayitanga impera n'imwe ku Mana bigukundiye ufise amamega ya YouTube ja kuri YouTube ushigikire umuririmbi ufyonde hajya kuri subscribe mu kifrasa ni sabone mu kirundi mwenga nta kirundi barashira subscribe mu kirundi hajya baragira rero we ufyonde hajya subscribe ntuzumbaze ufyonde na sabone umushigikire kugira ngo nawe umwegeze imbere abo aronke n'intege zo kubandanya kandi n'Imana izoguhezagira kabisa turabashimiye cyane aba bana yadushigikira kuko hari umuntu ha link bamwe barayiraba ntage n'uwundi ibyo si byiza vraiment mushigikira abaririmbyi uwo ari we wese uravye igikorwa yakoze umushigikire bikunze n'uburyo wumvise ugoberwa kumuha uburyo kumushigikira umuhe nta kibazo Imana nizoguhemba kuko nta muntu ashoboye guhemba uwundi ni Imana yo mwijuru yabico wakoze akashiguhembera yego murakoze cyane nkuko mwabyumvise nuko turahejeje turarangije rero nkuko mwabyumvise mu bikurikize mwari kumwe na Dani Simeo kuri kamera turi kumwe na ba Sumaye turi kumwe na ba Jedeo kandi yose rero Imana yo mwijuru ibaho mugisha mwane mugubwa neza ciao ciao marahezagiye